Ndasubiye kubaramutsa hano genda bipfuriza ikaze mu makuru twabateguriye ya televiziyo Renaissance amakuru mushobora kubanda yamukurikira muciye no ku rubuga rwa YouTube amakuru twabateguriye no musi tuyahereye mu yavuga bijanye na politike n'agati y'akazi na muntu Leta y'u Burundi iriyamiriza itogwa ry'ingingo y'inama ya ONU iraba ivy'agateka kazi na muntu herutse kongera ikiringo mugwi w'abahinga ba ONU bariko bagira amatohoza ku Burundi mu itangazo ryasomwe n'umunyabanga mukuru akongera akaba n'umuvugizi wa Leta Bujumbura Prosper Nahogwamiye amenyesha ko inama shikiranganje yashizeho n'umugwi ujejwe kwiga ibiregwa ku Burundi niyo nama ya ONU iravya gateka zina muntu kugira baze bashikirize Leta nayo ihezifate ingingo zibereye tumukurikire. Leta y'u Burundi yarababajwe n'iyo ngingo y'akanama kajejwe vy'agateka kazi na muntu yo kongera ikiringo uwo mugwi kandi yari yamaze kuyamiriza. Leta y'u Burundi yashaka ubwa mbere na mbere kumenyesha abarundi n'amakungu kw'iyo ngingo be n'ibindi vyegeranyo bifise intumbero ya politike vyagiye birashikirizwa. Aha twovuga icegeranyo cakozwe na ENUB, icumugwi wari urongowe na Ugerguz, n'icumugwi wahora urongowe na Dudu Dienge n'ibindi ko atagaciro ibiha. Ico cegeranyo biragaragara ko gifise aho gihengamiye nta yindi ntumbero gifise atari ugutyoza no kwambika ibara inzego zitorewe n'abenegihugu kujuragiza no gutera icuka kibi mu Barundi. Kubera izo mvo twavuze, Leta y'u Burundi mu nama shikiranganje yo kwa gatatu gitugutu umwaka wa 2018 yaciye ishiraho umugwi uzoca hirya no hino izo ngingo zose zidasiguritse kandi z'agahotoro zagiye zirafatwa hanyuma ushikirize Leta ingingo ibereye yofata. Uwo mugwi uzokwihweza neza ivyo vyegeranyo vyagiye birashikirizwa ku Burundi kuva mu mwaka wa 2015 nico bigamije, wihweza ivyagiye birashikirizwa n'abenegihugu be n'izindi nzego z'igihugu nk'inama nshingamateka na nkenguzamateka, wihweze kandi ingene ibintu vyifashe ku rwego mpuzamakungu. Ayo majambo yerekana ko Leta y'Ibujumbura itekewe n'ubwoba kubera amabi yagirizwa. Bivugwa n'umushingwamanza Armel Niyongere umwe mu baburanira imiryango y'ababuze ababo aho kwiyamiriza ico cegeranyo. Leta ya Petero Nkurunziza ngo yarikwiye kugira ikindi cegeranyo cyo kwerekana yuko ivyo yagirizwa atari vyo. Bavugwa ko banyurujwe canke bishwe ikaberekana kurikira umushingwamanza Armel Niyongere akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Imvugo y'umuvugizi wa Leta irerekana neza yuko ibateye ubwoba cyane, iteye ubwoba Leta y'u Burundi, arico gituma baguma bavuga yuko vyakozwe n'abantu batari mu Burundi, abantu batigeze baza mu Burundi, ko iyo raporo yakozwe n'abantu babesha, ko iyo raporo atakuri kurimwo. Ariko suko mu vy'ukuri umuntu yamiriza raporo yakozwe bari kugira iyindi raporo bakerekana neza yuko abantu bavuzwe muri iyo raporo ko banyurujwe canke bishwe ari bazima. Hako boguma batamajambo biyandagaza, ndibaza yuko bokwemera yuko abahinga gateka kazi na muntu, abahinga ba ONU boza mu Burundi bakirabira biriko biraba, hama bagaheza bakabereka yuko ivyo bariko baravuga yuko hari abantu bicwa, ari abantu banyuruzwa, ari abantu bafatwa ku nguvu, hari ugwaruka rw'imbonera kuregwirirwa rurajuragiza abanyagihugu atari vyo. Mugabo mu gihe banki abahinga ba ONU uko binjira mu gihugu hama bakongera bakavuga yuko byose bigenda neza, ni kwerekana yuko hari ivyo bashaka kunyegeza biriko bikogwa n'inzego za Leta. Ariko bamenye yuko naho abantu batabari mu Burundi baguma bakurikiranira hafi biriko biraba, hama bagaheza bagatanga amaraporo. Arico gituma nazijya mvugo zimwe zabamwe mu bategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu vyose vyerekana yuko hariyo ubwicanyi buriko burategurwa, hariyo amabi akorerwa abanyagihugu, hariyo ibintu vyinyegeje inyuma. Arico gituma makungu ategerezwa kuba hafi abarundi. Igihugu c'u Burundi ngo nigifise ububasha bwo kwanka ivyemezo canke ivyegeranyo vy'umugwi w'abahinga bishirame mpuzamakungu ONU mu gihe n'u Burundi buba bwanse gukorana n'uyo mugwi w'abahinga ba ONU. Ivyo bikava kandi ko ico gihugu c'u Burundi kiri mu muryango ugize iryo shirahamwe. Ivyo nibivugwa n'uwahoze ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse kubw'uwo munyepolitike. Icegeranyo co kuwa 2018 Nyakangi Geneve
cashingiye ku bwicanyi bwakozwe kandi harimo n'ubwicanyi ndengerabutungane kandi ubwicanyi butababarirwa budashobora kwihanganirwa n'amakungu. Nawe nyene tumukurikire. Abantu bo muri leta, abasoda, abapolisi, umugambi uri ku butegetsi uciye ku mbonerakure, n'aba cyane barya abantu bakora mu iperereza, kore bica abantu bakabahohotera, bakabakorera ivyamfura mbi, kandi umva batumwe na leta. Rero birumvikana ko bahava bakavyanga bati ntavyo twemera, kuko bovyemera bosa nuko biretse. Ivyo nivyo inkozi z'ikibi niko zimera. Iyo bazagirije zitangura kuvuga ati sivyo murambeshera. Bijya rero ni nk'ivyo, ni nkuko babivuga. Ikijya cegeranyo si ca leta gusa, ni c'abarundi bose, ni c'amakungu yose. Kubera bira vyaha bakora, biriya vyaha vyitwa ivyaha vy'agahomerabunwa, ni ivyaha biraba kiremwa muntu wese. Rero bijya vyaha biraba isi yose, niko vyanditse mu mategeko mpuzamakungu, niko vyanditse mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU, Uburundi burimo. Rero nshobora kuvuga rero ngo je ndiyonjoroye ndacanse, ntaco nemeye, ndakigwije n'ubusa. Bashobora kuvuga ko bacanse, mwe bakiguza n'ubusa gute? Mu minsi zoza kijya kizohava yava kibagaruka kahubwo. Bagwije n'ubusa ibintu vyinshi, bagwize n'ubusa amategeko, bagwiza n'ubusa abantu barabica. None abo bantu bagomba bemera iki? Bicanyi, inkozi z'ikibi nuko zikora, zihakana cyane ibintu bibagiriza ko hari bo babikora bijya vyaha vyose. Uyo yahoze ari umukenguza amateka Burundi yagize icyavuga kandi ku bateshejwe izabo bari mu isite ya Ruhororo, aho turi mu ntara ya Ngozi. Uno munsi babayeho mu bwoba batinya gutahukanwa mu mihana yabo, aho bari muri iyo site bakemeza ko badasiba gutegwa ubwoba no gukumirwa mu migambi imwe y'iterambere. Emmanuel Nkengurutse akabona ko kubatahisha ku nguvu bijanye n'umugambi mubi w'intwaro ya CNDD FDD wo guhonya abantu bose batavuga rumwe. Uwo munyepolitike akibutsa ko abateshejwe izabo bo hagati mu gihugu basanzwe bafise amategeko mpuzamakungu abakingira. N'ubunyene dukurikire umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse. None barya abantu babarondera kwiki? Bariya barahunze ababiciye ababo. Ababiciye ababo baracari ku mitumba, niyo bari. None babasangeyo bace bahohosha, kandi bari barabacitse bakagenda. Guca wumva ico bagomba gukora ni ya genocide bagomba gukorera abatutsi, basubire mu mihana babici. Ariko usubire nibutse yuko kizira gufata abantu baba déplacer ngo basubize iwabo ku nguvu. Amategeko mpuzamakungu aravyihaniza mugabo bajya urumva nta mategeko bubaha. Nizeye rero yuko abarya badeplace batazokwemera kugenda kwishira mu kanwa k'imfyisi, bazoguma harya aho bari, bange kugenda bafume babishira harya, mugabo ntibagende ngo bishore muri babandi babicira ababo, muri babandi nubaki bakeneye kubica. Ivyo rero ni politike mbi ya CNDD-FDD yo guhonya abantu, yo kwica abantu bose batavuga cyo kimwe nabo. Ivyo babikora kuva kera, mbere kuva bashika ku butegetsi. Nta kindi bakora atari ico, kwica umuntu wese batari kumwe, kumuboreza igufa, hanyuma bahejeje ivyo byose bakaca biba amafaranga yose ya leta bakanyonora. Iyo leta rero sinzi n'ukuri ico yoba ikibereyeho muri iki gihe.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Imyaka 51 iraheze Ernesto Che Guevara yitavye Imana, yapfuye arashwe n'umunye Bolivia. Che Guevara azwi ku isi yose nk'uwagwaniye akarenganyo na gacinyizo ahari hose, na cyane cyane abo yita aba imperialiste, nukuvuga abakoresha igikenye kivuye ku butunzi bwabo nk'abanyamerika. Che Guevara ivukira yo mu gihugu cya Argentine, yashinzwe amabanga akomeye muri Cuba ku ntwaro nshasha ya Fidel Castro kubera yamufashije gufata ubutegetsi. Mu nyuma ahavaja mu bihugu bitandukanye gufasha kwikura intwaro yitizaga hotoro. Muri izo hakaba harimwo izo muri kano karere nka Congo icitwa Zaire, aho abamuzi bavuga ko mu kujayo yaca ibujumbura. None Che Guevara yasize iragi irihe? Layani Manzi, umumenyesha makuru yitaho ivy'imibano, ati ico twomwibukira ko nukurondera ubwigenge. Kurikira Layani Manzi. Umurage azwiho cyane nukuba yarabaye icyo twita impirimbanyi y'ubwinyagamburire cyangwa se liberté cyangwa se freedom nkuko bikunzwe kuvugwa. Rero n'abatazi amateka ye cyane, nibura niyo babonye isura ye ku mipira, iyo babonye ku mashusho amanitse hirya no hino ku isi, ikintu cya mbere batekereza n'ubwigenge bwabo n'ubwinyagamburire bwabo. Yego bashobora kugendera ko, ariko nanone ku myumvire yabo basobanukiwe n'icyo bishaka kuvuga mbere na mbere, icyo we yarahagarariye cyangwa se icyo yarwaniye. N'ubundi icyo yifuzaga, ntiyumvaga ko we yarwanira abantu bose, ariko yumvaga ko yababera urugero rwo kubereka yuko nta mpamvu umuntu uwo ari we wese ku isi agomba kwemera ko hari umuntu umukandagira, umukandamiza, umwicira imibereho, kandi buri muntu wese afite uburenganzira bwose busesuye ahabwa n'Imana, ariko by'umwihariko noneho yakagombye kuba ahabwa n'amategeko y'igihugu cye icyo ari cyo cyose waba ubamo. Ni ukuvuga rero ngo twebwe nk'abanyafurika by'umwihariko tuzi ko mu bihugu byinshi byacu hakiriho icyo kibazo cy'ubutegetsi bubi bw'igitugu bukandamiza abaturage. Gukurikiza urugero rw'umuntu nka Che Guevara, usibye no kuba byaba byiza ko babikurikiza, ni na ngombwa cyane. Birakenewe ko Che Guevara yigishwa nk'akarorero kugwaruka. Ivyo navyo bivugwa na Nyiringabo Gatete yakurikiranye hafi ibijanye n'ubuzima bwa Che Guevara, ariko akongera akavuga ko bigoye kuko ngo abategetsi batamukunda kuko bafise ingendo itandukanye niyiwe. Tumukurikire nawe nyene. Ni izina ryiza, ni izina ribwira abantu kugira imbaraga n'umuhate wo kwigobotora, kwibohora. Abantu bamwibukiraho kuba yari yarahaze ubuzima bwe kugira ngo abutangire kwibohora kw'abanyesi, kw'abantu bari ku isi, abanyagihugu. Che Guevara ntabwo ari umuntu abantu bari ku butegetsi bakunda kwibutsa urubyiruko, kubera ko Che Guevara ntago atandukanye ibitekerezo n'abantu benshi bari ku butegetsi. Abantu bari ku butegetsi nibo yarwanye, ni nk'abo yarwanyaga. Kandi ntabwo ari muri Afrika gusa. Abantu bari ku butegetsi kuri iyi si, capitalisme, imperialisme, nibyo bintu Che Guevara yapfuye arwanya. Che Guevara akunda impinduka nziza. Ashaka ko abaturage bari bafata ubutegetsi. Ariko kuri iyi si ntabwo ari abaturage bafite ubutegetsi, bufitwe n'abantu, udutsiko tw'abantu b'abayobozi bashaka gukira, bashaka gukoresha abantu ibyo bifuza, bashaka kuguma ku butegetsi igihe kirekire ntibazaveho, bashaka kwigarura ubutegetsi hamwe n'akazu kabo, wenda bene wabo cyangwa abo bakomoka hamwe. Ibyo byose nibyo bintu Che Guevara yarwanyaga. So ubwiye ngo urubyiruko ukiri umwibagirwa, ntabwo rumwibagirwa, nta nubwo rumwigishwa. So Che Guevara kumwigisha ni ngombwa, ariko ni ngombwa ko tumwigisha tunamuzana mu bihe tuyezemo. Ibyo yarwaniraga n'uburyo yarwanaga ntabwo bujyanye n'igihe tugezemo. Ntabwo ari byo dukeneye ubu ngubu. Dufite ibibazo bikomeye, dufite ibibazo by'ubukene, dufite ibibazo byo gushaka imirimo, guhanga imirimo, dufite ibibazo by'umutekano. Tugomba kumwigisha Che Guevara n'ibyo yemeraga, ariko tugambiriye ubwigenge bw'abantu no kwibohora mu bitekerezo. Ntabwo ari mu bikorwa gusa, ariko no mu bitekerezo. Nano rero amakuru twabateguye cyo tuyasozera, kandi abashimire mwese mariko muradukurikira naho ubutaha.